Nshuti namwe bagenzi bakunzi b'insamirizi Radio Maria Burundi, mwese turiko turasangira ibiganiro bica kuri insamirizi, cane cane mu kano kanya dusangira ifungurwa y'ijambo ry'Imana. Kaze turi itariki 8 z'ukwicenda n'umunsi mukuru w'ivuka ry'umuvyeyi wacu Bikira Maria. Kaze mwese abana ba Bikira Maria, umunsi mukuru mwiza. Amajambo y'Imana dushikirizwa uyu munsi n'amajambo y'Imana ategekanijwe ku munsi mukuru w'ivuka ry'umuvyeyi wacu Bikira Maria. Igisomwa ca mbere turayikuye mu gitabo c'umuhanuzi Mishe, ikigabane ca 5 akarongo ka mbere gushika ku karongo ka 4a. Izaburi yitabiriza ico gisomwa ni izaburi y'12 akarongo ka 6a b na c. Inkuru nziza nayo ni inkuru nziza dushikirizwa na Matayo, ikigabane ca mbere kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka 16 n'akarongo ka 18 gushika ku karongo ka 23. Tugira agacerere kumvirize amajambo umukama adushikiriza. Yaga mukama, abasavyi bawe bariko barakumviriza. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Mishe. Ngiriri yazwe n'umukama. Ewe Betelehemu Efrata, wewe cubwa mu miryango yose ya Yuda, ni wewe uzomvyarira uzogaba Israeli. Amamuko yiwe sayavuba n'ay'imyaka yivu. Nico gituma umukama azobakura kwijisho gushika umunsi uwagenewe kwibaruka azovyara. Niho rero abandi bavandimwe basigaye bazogaruka mu muryango wa bene Israeli. Azohaguruka aragize ubusho bwiwe ububasha bw'umukama n'ubukuru bw'izina ry'Imana yiwe. Bazokwicara batsimbatare kuko inganji yiwe azoyikwiza hose gushika ku mbibe z'isi, kandi ni we nyene azoba amahoro. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nzohimbarwa n'Imana yo mukiza wanje. Nzohimbarwa n'Imana yo mukiza wanje. Jewe nizigiye urukundo rwawe, umushaha wanje utambutarike kuko unkiza. Nzohimbarwa n'Imana yo mukiza wanje. Nshaka kuririmbira umukama kubera ivyiza vyose yangiriye. Nzohimbarwa n'Imana yo mukiza wanje. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko tushikirizwa na Matayo. Igitabo c'amamuko ya Yezu Kristo mwene Dawudi mwene Aburahamu. Aburahamu yavyaye Izahaki, Izahaki nawe avyara Yakobo, Yakobo nawe avyara Yuda na bene wabo, Yuda nawe avyara Peretsi na Zerahi kuri Tamari. Peretsi nawe avyara Hesoromu, Hesoromu nawe avyara Aramu, Aramu nawe avyara Aminadabu, Aminadabu nawe avyara Nahasoni, Nahasoni nawe avyara Salumoni, Salumoni nawe avyara Bowazi kuri Rahabu, Bowazi nawe avyara Yobedi kuri Ruti, Yobedi nawe avyara Yese, Yese nawe avyara umwami Dawudi, Dawudi nawe avyara Salomo kuri Mukawuriya, Salomo nawe avyara Rehobowamu, Rehobowamu nawe avyara Abiya, Abiya nawe avyara Asa, Asa nawe avyara Yozafati, Yozafati nawe avyara Yehoramu, Yehoramu nawe avyara Oziyasi, Oziyasi nawe avyara Yotamu, Yotamu nawe avyara Akazi, Akazi nawe avyara Ezekiyasi, Ezekiyasi nawe avyara Manase, Manase nawe avyara Amoni, Amoni nawe avyara Yoziyasi, Yoziyasi nawe avyara Yekoniya na bene wabo. Muri ico gihe niho haba ukujanwa kugirwa imbohe i Babiloni. Hamaze kuba ukujanwa kugirwa imbohe i Babiloni, Yekoniya avyawe Salatiyeli, Salatiyeli nawe avyara Zorobabeli, Zorobabeli nawe avyara Abiyudi, Abiyudi nawe avyara Eliyakimu, Eliyakimu nawe avyara Azori, Azori nawe avyara Sadoki, Sadoki nawe avyara Akimu, Akimu nawe avyara Eliyudi, Eliyudi nawe avyara Eleyazaro, Eleyazaro nawe avyara Matani, Matani nawe avyara Yakobo, Yakobo nawe avyara Yozefu umugabo wa Mariya nyina wa Yezu yitwa Kristo. Nayo ivyivuka bya Yezu Kristo nguko ukuntu vyagenze. Mariya nyina wiwe yari yasabwe na Yozefu, ariko imbere yuko babana yasanye inda ku bubasha bwa Mutima Mweranda. Uwo mugabo wiwe Yozefu yari umuntu w'intungane, ariko ntiyashaka kumwararaza.
niko kwigira inama yo kumuhebera mu mpisho. Amaze kuvyiyumvira, umumarayika w'umukama aramubonekera mu ndoto amubwira ati: Yosefu mwene Dawudi, ntutinye gutwara umugore wawe Mariya, iyo ndafise yayisamye kubasha bwa mutima mweranda, azovyara umwana w'umuhungu, izina uzomwita ni Yesu, nkako niwe nyene azokiza ibicumuro igihugu ciwe. Ivyo vyose vyabaye ngo ijambo ryavuzwe n'umukama riciye ku muhanuzi riranguke ngo: umwigeme azosama inda ayivyaremwo umuhungu, bazomwita Emanueli, ni ukuvuga Imana iri kumwe natwe. Kaze bavukanyi dusangire aya majambo y'Imana duhejeje kumva, yazirikanye ivuka rya Bikira Mariya ni intangamarara y'ivuka ry'umuryango mushasha w'abantu. Ego cane bavukanye, muravyibuka igihe Adamu na Eva bahendewe na Sekibi bakakwa ivyo bari babikijwe, Imana yacishiraho umugambi mbibuzi, umugambi ugira kabiri ngo bita mu Gifaransa ngo plan B, kugira ngo ibibure indinganizo yayo. Imana ntitsindwa, ntiharirizwa. Imana yaciye ivumera, ifata ingingo yuko izorema umugore azohonyura Shetani umutwe. Uwo mugore ari kumwe n'uruvyaro rwiwe ni Bikira Mariya arongora abana b'abantu kugira ngo batsinde Shetani. Maze imbere y'abo barwanyi hariho umuhungu wiwe yagwanije Shetani akayitsinda, gatsinda n'urupfu. Yezu Kristo umucunguzi w'abantu, Yezu Kristo niwe yahonyoye Shetani ivamwo ububeshi, maze umutwe wayo arawuhonyora, gutyo Imana iratsinda, umugambi wayo urabandanya. N'uyu munsi Shetani iragerageza kubesha abantu, kabesha ibihugu, kabesha umuryango w'abantu, ariko yaratsinzwe kandi izokwama itsindwa n'abari kumwe na Yezu Kristo. Ubwa mbere na mbere rero, Bikira Mariya ni umuntu yavutse mu bantu. Ego cyane Bikira Mariya yaravutse, nk'uko turiko turahimbaza amavuko yiwe uyu munsi. Ni umukobwa wa Yohakimu Nana, batubwira ko abavyeyi biwe, ivyo ntivyanditse muri Bibiliya, ariko mu ruhererekane rw'amakuru bavuga yuko Anna na Yohakimu bari barabuze akana. Bikira Mariya akaba yavutse rero nko ku gitangaro. Bikira Mariya tumubona nk'umwigeme w'umwitonzi, umwigeme asenga, umwigeme agamburukira Imana, yemera adahiga imanga, akunda kandi vyihuse. Turamubona yiruka kwa Elizabeti anyaruka cane, umwigeme yizera Imana gusumba ivyiyumviro vy'abantu, uhereye imbere ku vyiyumviro vyiwe. Yavutse nk'umugisha ku bantu, azana urupfunguruzo rw'ubugamburutsi rwugurura imigisha yari yugawe n'abavyeyi bacu ba mbere mu bugambarazi bwabo. Yavutse ari muto muto nk'uko nyine avyivugira, ariko atari gito. Yemera Imana kandi natwe biduhamo akarorero, yemera Imana ko iryo yavuze rizoranguka. Bikira Mariya rero yaravutse, arabaho, yavukanye inema n'imigisha kuri we no kuri twebwe. Uyu munsi rero tugira umunsi mukuru w'ivuka ryiwe n'umunsi mukuru wacu. Bwa kabiri, yaravyawe ngo avyare umukiza w'abantu. Bikira Mariya yamenyekanye cyane kubera umuhungu wiwe Yezu Kristo, umukiza w'abantu. Aba bantu twumvise bari mu miryango ya Yezu Kristo, mu basokuru ba Yezu Kristo. Nawe nyene abatari bake ntibari borohewe, baraciye mu bintu bidasanzwe, bikerekana ko Imana idatsindwa n'ibicumuro vyacu. Umugambi wayo urabandanya. Adamu na Eva naho bovyanka, naho n'aba bandi twumvise harimwo abacumuzi, byarabandanije. Nohera kuri nka Iburahimu, yari umuntu w'intore cyane, yakunzwe n'Imana, tumubona umuntu agamburuka gushika mu butamu. Ariko nawe byaramushikiye igihe yari yagiye gusumira mu Misiri, be n'umugore we Sara. Burya ari ikintu batatubwira kuri Sara. Sara ngo yari umukobwa mwiza cyane, yari umugore mwiza cyane. Iburahimu agatinya yuko bazova bamwica kugira ngo bamutware, hanyuma akamwita mushikiwe ngo basangiye se badasangiye nyina. Farawoni yaramutwaye na Abimeleki baramutwaye. Kuri Farawoni haca haza ibyago, Abimeleki nawe arahava arabimenya, aca araheza aramusubiza Iburahimu. Farawoni yamusubije kugira ngo ivyo byago bihagarare. Muri iyo miryango nyene, Yakobo turazi ko yivyumugisha mwene wabo. Rahabu yari umugore w'indaya. Murazi yuko igihe Yozuwe bariko baratata igisagara ca Yeriko ngo bagitware, hariho uwahishije aranyegeza abatasi bari bagiye gutata, abanyegeza hejuru ku nzu kugira ngo intwaro, abari mu ntwaro ntibababone.
nabo baramwemereye baramushimira cyane igihe bahatera kwidirisha ryo bahashize umukanda utukura k'ibikimenyetso. Mu nyuma ca yinjira mu miryango Isirayeli. Twumvise ko yahavuye yubakana n'Abanyisirayeli. Dawudi nawe ari umuntu w'intore cyane gose, kandi Imana ivuga iti naritoreye umusavyi wanje Dawudi yanshika ku mutima, ariko turazi yuko yahavuye atwarwa n'irari ry'umubiri, atwara umugore wa Uriya. Hanyuma turazi ivyakurikiye, yahavuye arira igicumuro ciwe. Mugabo turabona yuko no mu miryango ya Yezu hari abatari borohewe. Uwitwa Akazi nawe yaratewe ni gusenga ibigirwamana, arubakira za rutari, ibitabo ibyo bigirwamana, gushika naho yugara Yerusalemu. Arugara muri Yerusalemu, arahugara gose. Yavuye mbere akorana n'ibihugu vya Asiriya, ibihugu vy'abanyamahanga. Amoni nawe nyene yarasenzwe ibigirwamana nka se wiwe. Abo bantu bose naho batari ntore cyane, batari bameze neza gose 100%, Imana yarabakoresheje mugambi wayo. Natwebwe rero ntitwihebure, naho hari ivyo tutaratsinda, hari ibiguma bidutura hasi tukagwa twavyuka, umukama arashobora kudukoresha ibihambaye. Bwa gatatu, Bikira Mariya ari kumwe n'umukama. Niko indamutso y'umumarayika irabitomora gose yuko Bikira Mariya yamanye n'umukama gose, kandi umukama ivyiwe arakabijamo cyane. Turabona n'igihe vyari vyamugoye kubwira Yosefu vyamushikiye, mu marayika ni waje kubisigura ati Yosefu ntutinye gutwara urya mugore wawe, indafise ikomoka kuri mutima mutagatifu. Niwe yabitomoye neza. Imana kandi niyo yatoreye Bikira Mariya abavyeyi beza Yohakimu nana. Mu vyo yaciyemwo vyose Imana aragumanye nawe, mu buhunzi ari mu buhungiro, mu kwibaruka, eka no mu ndero yahaye Yezu Kristo. Bikira Mariya rero tumubona nk'isanduku rizima ribitsemwo amabanga y'Imana, ribitswemwo ivyiza vy'Imana. Ndetse ko Bikira Mariya bibungenze Yezu Kristo, gutya akaba isanduku rizima ribika ivyiza vy'Imana, isanduku ry'isezerano y'Imana. Ego cyane Bikira Mariya yamugumanye no mu mutima, kuko umuvyeyi agumana umwana mu mutima wiwe. N'uyu munsi Yezu Kristo ari mu mutima w'umuvyeyi wiwe, ubo bari kumwe. Bikira Mariya yabitse amabanga menshi, yabonye vyinshi. Yarabonye abamajusi baza kumusenga, yarumvise amajambo ya Simo, yarabonye abungere Yerusalemu, yarabonye ibitari bike, yarabonye n'ibibi bagiriye umwana wiwe, yarabonye ku musaraba, kuko ari musi y'umusaraba imbere, yarabonye ubugeni bw'ikana buri kumwe n'umuhungu wiwe. Eka no ku maziko yarakiriye umwana, baramushingura. Ariko kandi Bikira Mariya yabaye icabona cy'ububasha bw'Imana. Ku munsi mukuru wa Pentekoti Bikira Mariya kumwe n'abatumwa. Amavuko mazima niyo turiko turahimbaza. Hari amavuko atarakwiye guhimbazwa, abantu bari gito, abicanyi, abateranya abantu, abatoteza abandi, abiba igihugu n'imiryango, abantu bagisibije. Abo ntibari bakwiye kugira anniversaire, ntibari bakwiye guhimbaza amavuko. Ayo mavuka amaziki asigurike. Amavuko Bikira Mariya intangamarara y'amavuko y'umucunguzi wacu Yezu Kristo, ni intangamarara y'amavuko y'umuryango w'abantu, ni intangamarara yo gusubizwa itoto kw'ibintu. Nico gituma rero aya mavuko Bikira Mariya tuyahimbaza n'akanyamuneza kenshi. Bikira Mariya yavutse ngo Yezu avuke, Bikira Mariya yaje ngo umucunguzi ashobore kuza. Kuri uyu munsi rero birahimbaye ko duhimbaza amavuko ya Bikira Mariya turi kumwe na Yezu Kristo. Ico gituma baciye batumenyesha mbere n'ingene yavutse. Turiko turakeza rero umuvyeyi wacu Bikira Mariya turi kumwe na Yezu Kristo. Ivuka rya Bikira Mariya nivuka riduha icubahiro. Igisomwa ca mbere twumvise igisagara giciritse kizoba igisagara gihambaye, nkako umucunguzi azovukira muri ico. Abantu bose bakiriye Yezu Kristo bafise icubahiro, naho bari abantu bato bato. Mbere na Bikira Mariya ari umuntu muto mugabo aheza aba umuntu yubashwe cyane mu muryango wa Eklezia, mu muryango w'abantu, kubera igikorwa yakoze. Dusozere kuri Yosefu. Ego cyane Imana yaratoreye Bikira Mariya umuntu yitwa Yosefu, umuntu wibanga, umuntu w'intungane gose, umuntu w'icubahiro, umuntu agenza buke buke, umuntu adatwaza umukazo, adatwarira hejuru. Ngo yarabonye ko Bikira Mariya bungenze, ariko agira ati sinoheza ngo ndamwararaze. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Abantu bararaza abandi bumve ko Yosefu afise umuco udasanzwe, kandi atwigisha umuco udasanzwe wo gutararaza abantu. Yosefu rero tumubona nk'umuntu w'ingingo, w'icubahiro, umuntu yidegemvya.
ntari mu mugwi w'abagabo batunatuna abagore, babahigira, babikeka, babagaya ngo nta kandi k'abagore. Yozefu niyiyumve kuri uyu munsi w'ivuka ry'umukunzi we Bikira Mariya, kandi abantu bose bafise ingeso mbi mu rugo bigane Yozefu, abigishe ingene bitwara mu muryango no mu gihe ho bari ingorane. Mwari kumwe na Padiri Yeremiya Bukene akomoka muri Diyoseze nkuru ya Bujumbura, nkaba ndabipfurije umunsi mukuru w'ivuka ry'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Imana kandi nibahezagire kw'izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Amen.